murazi yuko amahoro ari ikintu gikomeye rero umuntu wese ahari yokwama aharanira amahoro turarikengurukiye cyane n'umutima wacu wose ni rya mbere kuva dushigikira izi nkino tubonye ishyirahamwe nk'iri riza guseruka muri iyi komine yacu ya Mubimbi bagatanga ikiganiro bakereka kugwaruka ingene bakwiye kwiteza imbere mu nkino turarikengurukiye cyane nk'abanyagihugu nserukira n'umutima wacu wose muragahora muco mwame mudushigikira kandi ndetse muzogaruke kandi harakanya duhanehana ibindi vyiyumviro by'ingene twoteza imbere iki gikorwa mwatanguje dushigikirana. No, pues ven.
turakamatara Wefan. Jangan para mati. Jangan ini aku nak mau. Kamu cari nasi di sini mah. Jangan ini macam cek. Ayo bro. Jangan dipecah. Mati orang hemat. Jangan gitu ucap hijau. Dah bawa ni dah. Boleh ni. Apa itu? Stop. Para musuri. Arauki. Fuga! Salura!
Eti bara ushona. Ngaja ya ukote huku ni wa mukera amaboko. Ibari kose. Harura. None aja utoya. Ahubwo kiba gushikira umuvutura ku mabo. Gasanga gaji aragira. Abatwala bose mu makuru ketiya. Njumbura twese n'ukuzigo wa mu makuru. Motese yake. Rujumwanya. None mugate yemerane na sama. Abazo mufise n'iki? Nuko ariko araturi. Arambaje ngo wahangukira woko. Ubu abahaye n'abakora. Oyo muntu. Wahangukira ntiwokora nk'ibyandi. Wokora ibyo abandi bakora. Igihugu ro kirafuka. We nane nimureka guturi mu mwanya. Nibikimwe.
ndagafata bigende gute baraba
Utakuwa kwa marichero usa. Celebration à la face. Famille. David Kumya. twagendeye komine na komine mu bindi mu ntumbero y'ikivugo cya mbere tuvuga ati amahoro. Murazi yuko amahoro ari ikintu gikomeye, rero umuntu wese ahari yokwama aharanira amahoro, akagwanira amahoro, akabumbatira amahoro, kuko amahoro nicyo kintu cya mbere mu buzima bwa misi yose ku muntu mu gihugu aho aherereye, ku mutumba, muri serire abamwo, eka no muri komine abamwo. Rero iyo atari amahoro nta kintu na kimwe cyohakoreka. Rero mu kivugo cyacu dushyira imbere amahoro, na cyane cyane kugwaruka. Murazi yuko ugwaruka ariyo nkingi y'iterambere kandi ariyo nkingi ikintu cyose muri kazoza. Rero ishami yo kwidiga haguruka yashimikiye kugira ngo yame yigisha ugwaruka mu kubaramura mu byo basanzwe bafise, mu mparo bafise, eka no kubigisha kugira ngo baharanire amahoro. Si icyo gusa, hariho n'ibindi kwerekana imboneza cyane umurongozi ugwaruka. Nuko twabivuze niko kazoza keza. Mbega umurongozi niki, mbega imboneza niki? Nikuvuga yuko iyo umaze kuba uri mu bantu ejo ushobora kuba ikintu kizima, nuko utangura kwiga mbega nzoba imboneza ryari cyangwa nzoba umurongozi ryari. Mbega imboneza niki? Imboneza umuntu agerageza guharanira ikintu, agerageza kurwanira ikintu, agerageza kurema ikintu. Nikuvuga yuko nk'uko ikivugo cyacu kitwereka, iyo umaze kuba imboneza cyangwa umurongozi, mugerageza gukora ikintu, muharanira ikintu mushobora gukora kugira ngo kibateze imbere, na cyane cyane mu gushinga amashyirahamwe cyangwa mu gukora ibindi bikorwa byoshobora kubateza imbere muri kazoza. Hari ikindi nacyo cyerekana ukuntu umuntu yoshobora kurwanya ubushomeri. Ni kuvuga iki? Iyo umuntu umaze kubaho ukaba ufise y'imyaka 18, hariho ikintu utaba ucizeye mu babyeyi, hari ikintu utaba ucizeye muri leta, kuko hari Imana baragufashije ukaba warize amashuri cyangwa ukaba ufise ingufu. Mbega akazi muri leta karaboneka? Mbega akazi mu masosiyete hose araboneka? Muge rero Imana yaguhaye impano ikaguha ubwenge, nuko wogerageza ukakurema akazi nako mu kukarema kari muri wewe. Iyo ukaremye karatuma ushobora kwiteza imbere, ugateza imbere umuryango. Nk'akarorero, iyo wiyumviriye gukora akazi, ukarema akazi, urashobora kuvuga ati reka ndandaze, reka nkorore, reka ndime, reka nkore ibindi bintu bitandukanye. Bijya bintu iyo ubiremye biraguteza imbere, bigateza imbere umuryango, bigateza imbere igihugu, eka bigateza imbere n'abandi bantu batandukanye. Rero mu kivugo cyacu cyangwa intumbero yacu nuko twaba tubwira ugwaruka ati ruhaguruke, rukure amaboko mu mpuzu, ruhaguruke, rukure ubushomeri, ruhaguruke, rwiyumvire gukorera hamwe kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye kugira ngo barwanye ubushomeri. Rero tutarandiriye, urabona ko n'amasaha ariko arajya kure. Intumbero yacu niyo inkino muri make tuzakiriye neza cyane, ikintu cerekeye guhuza imigwi ikamenyana, kandi iyi migwi iriko irahura igakina, twasanze niyo mahoro arama, abantu bagahura n'abandi. Twebwe tumaze kuba dushyigikira urugwaruka rwacu, turabona ko harimwo ikintu cy'amahoro cyane, guhuza, gusubiza hamwe, bagahanahana ivyiyumviro, nta mutima mubi. Nibyo tumaze kubona aho duhereye no guhimiriza
icambere coco iyo tumaze gushigikira urugwaruka birumvikana ko tumaze gushigikira urugwaruka icambere niyo mahoro no guhimiriza abagenzi bacu abakuze nkanje tubumvishe iki gikorwa urugwaruka rwacu rwatanguye icambere kirimwo ukubahuza kirimwo amahoro kirimwo no gutera imbere muri kazoza turabona ko harimwo itara turabona abana tubonye bafise tara nziza yuko mu minsi iri imbere bazoshika ku kintu cy'akamaro natwe kandi twizeye ko bishobotse tubona bashigikira uko dushoboye mu byo tubonye ahubwo nibashireho imigambi barondera ukuntu boshiraho ikigega barondera begere baje hamwe bagira ikintu cyishira hamwe cyo kwiteza imbere bamoneke bari umugwi bazana ivyiyumviro hama babishikirize twebwe abanyagihugu tubashigikire irishira hamwe turarikengurukiye cyane n'umutima wacu wose ni ryambere kuva dushigikira izi nkino tubonye ishira hamwe nkiri riza ko guseruka kuri muri komine yacu ya Mubimbi bagatanga ikiganiro bakere kugwaruka ingene bakwiye kwiteza imbere mu nkino turarikengurukiye cyane nk'abanyagihugu nserukira n'umutima wacu wose muragahora muco mwame mudushigikira kandi ndetse muzogaruke kandi mu harakanya duhane handi ibindi vyiyumviro by'ingene twoteza imbere iki gikorwa mwatanguje gushigikirana nukuri je numva ndyohewe cyane kuva ninjira muno mugwi wacu wa Pinefse ni ryambere mbonye ibintu nk'ivyo kandi muraza muradufasha turabe natwe yuko twotera twegera imbere YPD haguruka ni giki uribwira ni gute ushimira jewe nukuri narishimiye cyane kuba bakoze ibintu nk'ibi uko rero norishimira nuko twebwe twofata ingingo yo ivuga ati murabe mudufashe kuno mugwi wacu turabe natwe ko twotera imbere ubwe kwiteza imbere kwacu nuko twoshira ibikorwa imbere hanyuma tugakora tugafatanya nabo onye bandi bene wacu dushobora kuba turiko dukina ngaha anye hanyuma namwe mugasha muraba mukadufasha mu kibano no kumanza tugaforoma abandi bato hanyuma tukaca dukora nk'ikigega dufate tukabereka neza yuko natwe aho tugeze babone yuko turiko turatera tuduga tutariko dutera tujinyo ubwa mbere na mbere ko turashima Imana ko nokino rwarangiye nta mukinnyi yagize ikibazo ngavunikaje mu bitaro nkuko bikunda kugenda cyo turakishimiye hama tuko turakina n'indi ekipe iyo muri gutaka n'indi ekipe twashaka intsinzi nabo bagashaka intsinzi twakiriye ko twatsinzwe n'abadutsinze ya inifini kugira fair play tukamenya ko abana babiri agatsinda umwe ubumwe kandi baguma ari bwabo ndi nyene n'amahoro aguma bane kwako nyene nko mwabibonye amahoro tugiye kuyasasagaza mu bijanye n'inkino nyene tugereza zo turakina n'abandi bantu bo mu tundi turere andi ma ekipe kugira tugume tumenyana twigishanya bamwe bigisha abandi ibyo batazi twigishanya urukundo kugira amahoro iterambere bigume bibandanya twongeye tunijukiye no gukora ibikorwa by'iterambere yakabasha mwaduhaye gasabo ni muri ekipe y'iwacu tuzega dutanguza akantu gatoya tugura akantu bikwiranye tugashira ahantu kaze kazana inyungu buke nibwo rugendo kandi gato karakora turizeye ko tuzotera intambwe buke